bazogusunika kugira uhenuke, ariko nivyabananira bazovuga ko bariko bagusunika kugira ngo bakunguruze. Nta mwanya tugifise wo kubavugaho, ariko ukuri nuko naho batobivuga, ariko ku mitima yabo barazi ivyo twabakoreye. Iyo bananiwe kugukontorora canke kugutwara uko bashaka, baca batangura kuvuga yuko udashoboka canke wishima, ariko ukuri nuko twamaze kumenya agaciro kacu. Nubikora uze ubikorane urukundo. Iryo niryo jambo mama wanje yasize ambwiye, kandi na n'ubu ndacarigendera. Muducira imanza kuko ivyacu vyamenyekanye, muducira imanza kuko ivyacu vyagiye ahabona, ariko ukuri nuko hari igihe isi itwita amazina atari ay'iwacu. Kandi ikindi nuko ico womenya coco, twese dukora amakosa, ariko nuko turushanya kuyanyegeza. Hari abo ivyabo bitaramenyekana, umunsi vyagiye ahabona twebwe muzotubona nk'abamarayika. Ntaco badakora kugira ngo babone tugwa hasi, ntaco badakora kugira ngo babone turyamye hasi, ariko hari ukuntu Imana ibikora, ko bukeye Imana ikaduhagurutsa tukongera tugahagarara. Tuba beza canke tukaba babi bivanye n'abariko baravuga inkuru zacu, ariko ico womenya ni kimwe, nuko buri wese ari mubi mu nkuru y'uwundi muntu. Ariyo mpamvu uzokumva bavuga ngo wewe wankoreye ibi nanje nagukoreye, ariko ukuri nuko hariho ivyiza umuntu aba yarakoze, ivyo navyo mubishire ku muzirikanyi. Nta mwiza kuri bose kandi nta na mubi kuri bose. Uyu munsi niba mwaradusuzuguye, menya ko hariho abandi badukunda kandi batwitayeho. Bazokubwira vyinshi kuvyerekeye jewe, bazoguha amakuru menshi ku vyanje, ariko ni wewe guhitamo ivyo utahura n'ivyo wemera, kuko jewe igihe co kwisigura canke kwisobanura ico gihe narakirenganye. Mbaho nizera ko vyose biri mu mugambi w'Imana. Rero ico wakora ico arico cose ntikintera ubwoba, kuko iyo akabumbye arizokamena. Singikeneye abagenzi duhiganwa, ubu nkeneye abagenzi dufashanya, kuko abagenzi twahiganwa bona basize ku ntebe y'ishuri. Imbere yo gusenga unsabira ikibi, banza wiyumvire ko nawe ivyo ukeneye vyose wakwije, kuko turi mw'isi kandi twese turi hamwe. Icambaho ico arico cose nawe cakubaho, kuko isi ntisakaye. Ntibazobura kuvuga ngo uriya muntu turazinanye, canke ntibazobura kuvuga ngo naka turazinanye, niyo vyamara gucamwo. Ariko ikibazo ni ese uno munsi ko bitaracamwo uriko ukora iki kugira ngo abantu bamenye ko tuzinanye? Twabirutse inyuma imyaka myinshi, twatakaje byinshi tubiruka inyuma, kugeza aho twamenya agaciro kacu, hama dusubira inyuma. Ariko ubu basigaye badufata nk'aho twishima, kandi igihe natwe twabarondera batwereka ko batadushaka. Igihe kirasobanura ibintu, kandi utazi agaciro k'igihe yamabona yuko vyose ari ivyiwe. Wakoze kumviriza amajambo. Nimba hari ijambo ukunze muri aya, dusigire commentaire canke ubwire ka like. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift. Mubandanye mukora subscribe, kuko niyo ntererano yanyu ituma tudashika intege buri munsi. Kandi ubikoze ntaco vyo gutwara, ni juste gufyondaho gusa. Murakoze.